Urimana wuzuye ubuntu n'urukundo urumwami twaje kuguha icyubahiro uruwera birakwiye ko tugushima Urimana dushimwe ntabari twebwe mwami ntabari twebwe Yesu ari ku izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami ntabari twebwe Yesu tuguha icyubahiro kandi turemeza urumwami kuko ibyo waremye birabyemeza Yesu we natwe turi hano kubishingira intare wabatakuzi bose bamenye ko atayindi iriho ntabari twebwe mwami ntabari twebwe Yesu ari ku izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda n'abari twebwe mu byo tuvuga mu byo dukora Yesu tugomba uhabwa ishimwe tugushikamiye imitima yose iri hano byo dufise biguha icyubahiro wema nimwe rudende inganji yawe n'ibihe byose ntabari twebwe mwami ntabari twebwe Yesu ari ku izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda n'abari twebwe haleluya 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 ntabari twebwe ntabari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro reka tumukomere amashyi cyane umwami wacu cyane rwose yamukomere ntacyo bitwaye rushiriza ngaho ntacyo bitwaye abo abashoboye kumuvugiriza impundu ntacyo bitwaye nahabwa icubahiro nashigwe hejuru shimwe ryose niryiwe
twongera amashyi cyane abakunzi bacu. Ibi vyuma bidukarisha kugira ngo tubashe kumva ubwiza bw'Imana. Barakwiriye gukomerwa amashyi, muragahezagirwa, murabakozi b'umumaro, murabakozi b'agaciro. Haleluya. Urakoze nyaguhora ku ngoma. Mu mwanya ngomba gushima, murashobora gufata ivyicaro. Gira amahoro, mwicare mu cubahiro cyanyu. Ego. Nabonye Imana ishimwe ko dusigaye abantu muri media basigaye basomya Bibiliya cyane. Baguma dushira ama verset biblique mu bimfashe mwe muzoba mukoze. Mwe murashiraho Yohana 11:43-44. Mukanya ni nayisaba muce mwishira muri kamanze shime. Haleluya. Numva hari ubwiza bw'Imana bwinshi, ariko burahasanzwe, uretse ko hari igihe data abuvugutira gato bukaba bwinshi gato, hari igihe adusororera. Natangiye kubwumva ku munsi w'ejo. Imana ari yangiriye ubuntu bwo kuba hano. Turashimiye cyane nyene icubahiro umwami wacu Yesu Kristo gusubira kudutera iteka. Gusubira kudutera iteka ryo kuba hano. Aha ni muhira, ni mu muryango mwiza ijuru ryaduhaye. Turashimiye Imana rero gusubira kudutera iryo teka. Turashimiye cyane umumarayika wa rino shengero, turamushimiye vy'imvamutima kutwiyumvira ko. Ndabizi ibyo tuvuga tuba tubizi kuko natwe niryo bango turimwo. Ntabwo kiba ari ikintu cyoroshe iyo ugomba gutegura igikorane kugira ngo Imana igushire ku mutima aboza gushobora gutanga ico Imana yaguhaye. Abakozi b'Imana, abagabuzi b'ubutumwa bwiza hano muri iki gisagara ca Bujumbura ni benshi, kandi n'ukuri nubwo yokenera abandi hanze y'iki gihugu yobazana. Turashimiye Imana rero yuko yashoboye kutwiyumvira muri benshi beza bagabura neza ubutumwa bwiza, buzuye amavuta. Ijuru rikantora rikamushira ku mutima wiwe, hama na wene akabyemera akanshira mu bandi. Marayika wa rino shengero rero turagushimiye, mu mpundire tumukomera amashi. Merci beaucoup. Sinza kubigaruka ko cyane, sinza no gusubira kwakira ingabo za mperekeje, ariko nyene mama Imana ishimwe muvyeyi yamaze kubakira, kandi mwakoze cyane kudushimira. Ntabwo ndashaka kubabwira yuko ico dukora twebwe tutagikora kugira ngo mudusubirize mu nkoko, kuko twebwe turafise igituma tubikora. Bishitse mukaza namwe ntizoba bibi, nubwo iwacu hatangana gutya tutoronkaho tubashira, ariko nyene ntabwo tubikora kugira ngo namwe mubidukorere. Turabikora gusa kuko ubuheruka murabizi ko twugaye ishengero, ari kwa Mungu tuza guterana ngaha. Ntabwo cyari ikintu coroshe. Ubaye bugira kabiri dushiraho portail tuyugara, tukugara ishengero. Nkabwira ishengero ati mutegura ibigira 10 n'amashikanwa tubitanga muri aho tugiye. Ni ikintu Imana yashize ku mutima wanje, cyavuye ku kintu narigeze kuba nicara aho mwicaye namwe,
ntabwo navutse ndi pastori, narabaye umuregwa, ndarerwa, ndigishwa, hari abandi bungera abavyeyi bari imbere yacu. Rero hari ibintu rero aho twagiye turaba, twagenda twumva. Mu bisanzwe twe turiko turashaka kubriza, turashaka gukuraho inzitizi zaje hagati y'amashengero yuko tudakwiye kugenderanira. Ego kandi Imana izodushoboza. Sinzi gusa niko si ikintu coroshe, bihuriranye nuko uyu munsi ninategeza kwigisha kwa Mungu. Naciye mbwira ishengero ati muraza twubugare tugende hariya ni muhira, ariko dufise intego yo kuza turaza tutarinze kubivuga. Ijya dimanche tuza ubwa mbere tubitangura, twabitanguriye ntaco nabwiye mama yabimenye turi hano. N'ayandi mashengero uko tubamenyesheje baca biyumvira ko dushaka kuza kugira baca baduha mikro tuvuge. Oya, ni acte prophétique. Tuhageze turazi ko mwisi mwemu hari ikintu kizohinduka. Ejo tuzisanga turi muri Fekabu, ejo tuhaguruke tugende kandi tugende mu kinama muri indi shengero, tugende Minevame, babona abantu ingabo zinjiye zicare. Nitwagirirwa ubuntu bakatubaza ikituzana, tubabwire ati tuje kugira ngo twunge umuryango, tubane nyakubana, abakundana babane nyakubana. Icubahiro kibica Imana. Rero hano ariko ni no kwa mama, muravyumva nyene niho nategezwa guhera. Imana ishimwe. Reka rero tuganire amajambo teme mwaduhaye. Nabashije gukurikirana umwigisha mwiza dukunda, ndamukunda urya mwigisha kandi twarabimubwiye. Murakoze gushimira Imana kubwiwe. Jewe ejo twarabimubwiye turamubwira ati ntitwari bwabikubwira, ariko jewe n'uwo twubakanye turagukunda. Twaramukunze kuko si ubwa mbere ndamubonye, ubwa mbere ndamubona namubonye duhuriye mu gikorane cy'urwaruka twe twagiye muri retraite Ingozi. Ndamwumviriza numva afise umutima wa Kristo. Arasa n'ibyo avuga. Ibwina rero harabwirikana n'ibwina haye. Hari igihe ucumbumva umuntu abimwe mu barasesana n'ubwo bwabo atawo basesa. Twaramukunze rero, mwagize ibihe byiza. Iyi minsi 3 ndazi ko mwagize ibihe bida. Nisunze ivyo numvise ejo, lendi na mardi wari umuriro kabisa. Ejo rero asa nk'umenga yarabarungitse, araduhezagira kandi zari authentique. Mwihangane rero si wasozera iki gikorane. Sinzi ko ndabasubiza inyuma, sinzi ko ndabatwara imbere, ariko uko biri kose sifuta ivyo nateguye. Yego pe, ariko cyonzi nuko tugomba kuzuzanya. Ico ndacizeye, tugomba twuzuzanye. Rero sinakurikiranye, iyo sinkunda kenshi gukurikirana ibintu naje ubwanje siniraba. Video zose mfise kuri YouTube kuva Imana impamagara, kuva izi YouTube rezo sosiyo zije, sindashobora kwiraba iminota 5. Byaranse kwiraba. Ndavuga n'abandi ariko sinzi kwiraba ngo niraba ingeye mvuga cangira isoni, sinzi gituma. Rero sinzi ivyo yabahaye, ariko ndashaka mugabana ikindi kintu gisha n'uyu mugoroba nawo. Kuko ndazi ko data wo mwijuru araza kutuvugisha. Ijuru ryamaze kuvivura yuko riza gukora ibikomeye hagati muri twebwe. Turashima Imana rero, Imana ibaha umugisha. Reka tubashirire amajambo mpera hano. Umuhungu wa mama wa kabiri nanje ndamwakiriye kuko yaje kunshigikira jewe. Uyu sinzi ko mama nari maze kubimubwira. Uyu mfise abapasteri benshi babagenzi, ariko mfise abakunzi babiri b'abapastori. Muri abo babiri uyarimo. Muravyumva. Urashobora ndafise benshi kandi n'abagenzi nshobora gutumira bakaza kugira umukunzi. Haba hariho confirmation y'Imana.
uyu rero ni nk'ihasa ryanje n'umuvukanyi wanje ashika ku mutima, ndamukunda cyane arabizi kandi nawe arankunda. Imana ishimwe. Nibaza ko izonyongera abandi bakunzi benshi nubwo kugira benshi atari sawa. Reka dusoma aya majambo rero. Ni muraduha yahibagiye wa muntu. Très bien. Hari amajambo avuga ngo amaze kuvuga ivyo asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Manuka. Uwari yapfuye arasohoka azingiriwe ko impuzu ku maguru ku maboko n'igitambara gifutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati ni mumuhamburure mumureke agende. Amen. Urazi yuko guhamburwa biraryoshe wahambiriwe. Iyo habonetse uguhamburura wari uhambiriwe n'ibintu biryoshe biguha umwidegenzi utari ufise. Nico gituma twese twumvise ni mumuhamburure mumureke agende. Aho gatopike kararyoshe cyane. Cyo civugo kiraryoshe. Ni icivugo kitarinda gusaba ngo vuga amen, usanga wavuze amen. Bampamburure bandeke ngende. Amen. Nta amen iryo jambo ryobura. Mugabo ndashaka guhera ahantu. Urabishaka guhamburugwa? Niyo nshaka guhera. Kararyoshe kuvuga amen mumuhamburure mumureke yidegemvya agende aronka ubure agire laissez-passer. Laissez-passer. Amen 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 amen. Nubu urashobora guhaguruka ukavuga ati ndahamburuwe mu izina rya Yesu, kuko mwanya amavanda bivuga ati hamburugwa. Ndazi muraza guhaguruka mutanga amafaranga. Mugabo urashobora no kuyatanga ugihambiriwe. Aho niho dufise ikibazo. Urabishaka guhamburugwa? Erega na nimba ubishaka guhamburugwa, guhamburugwa bifise ikiguzi cyavyo, kandi iyo tutemeye kugitanga tuguma duhambiriwe. Ndashaka yuko mu buntu bw'Imana n'imbabazi zayo yangiriye nkahagarara imbere yanyu tuvuganeho gatoya aya majambo. Ngomba guhera kuri iki kintu. Hari ibintu uyu munsi nza kugerageza nasavye mpwemu yera nabisengeye, tumaze iminsi tubisengera kuva mama tubwiye ko tuzohagarara hano imbere. Twese uko turi ngaha, twese n'abariko baradukurikirana turakeneye ibitangaza. Ibitangaza biraryoshe. Ibitangaza biratunezera iyo vyabaye. Nta muntu numwe atifuza igitangaza c'Imana. Naje mpagaze ngaha ndagishaka pe. Nta utogikunda. Ibitangaza biraryoshe. Mbese nagira ndababwire ko 89 cyangwa 95 kwijana cigituma tuza hano suko dushaka kuja mu ijuru, tukende ko Imana dukoreye ibitangaza. Ego ushaka kuja uyu munsi aduze ukuboko ndamusabire lift, kuko hari igihe yo tu aza yihuta kutwumvira twebwe abashumba. Uvuga ati ndakumbuye Aburahamu na sishaka gukumbura Aburahamu ko ndamuzi muri Bibiliya ntitwagendanye. Urumva urya ni reference, ariko sindakenera kujayo. Ukeneye kujayo bwo ntaco, ifise umuduga iraguha lift. Ariko nagira mbabwire twese uko turi ngaha tuzanwa no kugira ngo Imana igira ikintu dukoreye, hagira ikintu gihinduka. Ubuhoho kubera yitemeho nukuri ndazuri motive, urumva ushaka ifoko nakiri gitangaza cyo kubohoka
mbu widegemvya. Ariko nagira ndakubwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, mfatanije na experience ntoya fise muri urugendo. Nta kintu kibishe muri ubu bwami, muri uru rugendo, nko kwakira igitangaza c'Imana kijya conezereza umutima wawe. Karonka imodoka, karonka inzu, reka tuvuge ivyo tumenyereye kubwirwa, ukaronka ukagira mariage, ukagira ibiki. Nta kintu kibishe muri uru rugendo nko kwakira igitangaza wagwaniye ugumusaba iminsi yose wama imbere y'Imana, mpamana akakiguha ugihambiriwe. Ico gitangaza kirabishe kurusha ikindi kintu cyose kibaho hano musizo. Untego gutwinda kubwira, nta kintu kibishe nko gukorerwa igitangaza ukiboshwe. Iyo uhawe igitangaza uboshwe, uwo mugozi akenshi ntuba ukiboha wewe wenyene. Ico gitangaza kigutinyura kugenda kuboha abandi. Igitangaza duhabwa tuboshwe kigenda kudadira abandi. Ndabifuriza muri iyi ndwi, ndakwifuriza. Ndakwifuriza pana, ndakwifuriza ko bivana n'umutima witeguye. Ndakwifuriza muri iyi ndwi yuko wohindura isengesho ryo kubwira Imana ngo nkorere igitangaza, ahubwo ugasenga uvuga ngo Mana, manza umbohore hama nkorere igitangaza. Mbohora hama nkorere igitangaza, kuko igitangaza duhabwa twarabohotse turabidegemvye kiraryoshe kurusha ikindi kintu cyose hano musizo. Kuko icyo gitangaza ugifungura ukigenderamwo atajwi rikwagiriza ikibi mu mutima wawe. Naho ubundi igitangaza uhabwa uboshwe kigendana n'amajwi, ishengero. Yesu adufashe. Nimwemere iyi ndwi, dusigaje iminsi mike kugira tuyiheze. Emerera Imana iyi ndwi iguhamburure biciye mu ijambo ryayo. Reka mbereke ikintu gitangaje. Umunsi ndabahereza uburore butandukanye, ngira aho ngarukiriza ibindi nzo bisozera ko ndacafise uwundi munsi. Ndashaka mbereke ikintu. Ariko ko Yesu ari Imana ishoboye byose, icyari kigoye muri byo gukurayo Lazaro, kumubwira ngo Lazaro sohoka, umuntu yarapfuye ubuzima bukagaruka. Icyari kigoye kuri Yesu guhamagara Lazaro akava mu mva amaze iminsi 4 bamuhamvye. Icyari kigoye kwari ukumuhamburura. Bijya bitambara cyangwa zijya mpuzu bari bamuhambiriye. Kuri Yesu vyamubereye ikigoye gose ku buryo yoshobora kuzura umuntu amaze iminsi 4 akamukorera igitangaza, akawumva agasohoka. Ko Lazaro yarasohotse, hamba Yesu akananirwa no guhamburura. Aho hantu ndagomba tuhibaze je nawe, ni gute Yesu yogoka yonanizwa no guhamburura Lazaro, ariko yashoboye kumusubizamo ubuzima amaze iminsi 4 yafuye. Donc ikigoye n'ijya mwambaro kuhamburura kurusha kuzuka. Donc Yesu yarashoboye kuzura umuntu amaze iminsi 4 ananirwa no kumuhamburura. Ni kubera iki umuntu ashobora kwakira igitangaza akanasohoka, mugabo agasohoka gute? Igitangaza yagihawe mugarahambiriwe. Rero birashoboka yuko umuntu ashobora kuroseva igitangaza mugabo ahambiriwe. Ico kwanza umanza ukimenye. Ngo sindiko ndarenga karimbe. Muranyumva? Yesu nashimwe. Muriko muranyumva? Kumenga ndinga mwatashe. Nokuri. Donc arabashije gusohora umuntu amaze iminsi 4 mugabo asohotse ameze uko.
impuzu zirananiye Yesu, ububasha bwagarukanye ubuzima bwa Lazaro amaze iminsi 4 ahambwe, bwananiwe guhamburura impuzu. Aha Yesu yashatse kuvuga ngo igikomeye si gitangaza, igikomeye no guhambururwa. Kubera iki Yesu atamuhamburuye, yategetse abandi bamuhamburure. Kubera iki atari we yamuhamburuye, yategetse abamuhamburura. Hari gugu ry'abantu benshi cyane, nibaza ko batamujyamye ko ngo bamuhamburure bose. Nubwo yavuze ngo ni mu muhamburure mu mureka agende, hari abari babizi bajejwe iyo protocole bategeza kuja kumuhamburura. Akazi dufise hano imbere yanyu no kubahamburura. Mugabo tubahamburura mu gihe muvyemeye. Lazaro yari gushobora gutaha, uri kuravyumva, nuko mu bisanzwe mubona igicapo cinge n'abantu buzuye mu ishengero bakeneye ibitangaza bahambiriwe. Abantu barakeneye gutabarwa mugabo bahambiriwe, badadiye. Ishengero riko riragwanira ibitangaza. Okay, mariage man, Yesu mariage man, mugabo arahambiriwe ku ipasi, arahambiriwe gusasa, arahambiriwe guteka, mugara ahamburutse gusiga inzara na pedicure manicure. Mugabo ahambiriwe gutekera umugabo wiwe, ahambiriwe gusasira umugabo, ahambiriwe mariage man, uracahambiriwe, warahamburuwe. Ivyo uri kurasaba urabifitiye capacité, ivyo ugomba urabifitiye experience. Igikomeye si gitangaza, koma mugenzi wawe mubwire ngo igikomeye si gitangaza, igikomeye ni gitangaza gihawe wahamburuwe. Nico gituma ubona abantu umuntu wese muze murabe 99% kwijana, umuntu wabonye ari kararira mu ishengero ukanezerwa ingene yamarondera Imana matinare, imigoroba, umwete mwinshi, mu marira menshi, mu gicaniro, amaveye arahari, hama yamara gusubizwa ukacumubura, umenye yuko ni Lazaro yarakeneye igitangaza mugabo ahambiriwe. Ni kuvuga ngo isengesho giwe ni nkaho yavuga ngo Mana ihenda umumpe ndakwenurira. Abantu bose mutakibona bitwa ko basubijwe, mbe gusubizwa niki? Abantu bose mubona batakiri mu bikorwa ngo basigaye ari busy ngo bafise akazi, ubimenye yuko objective yiwe ntiyarakeneye Yesu amuhamburure, yarakeneye Yesu ngo amukorere igitangaza. Isengesho ryanje kubera jewe ntakeneye ko abantu buzura mu ishengero, nkeneye bake bazima. Nama nasengeye abana banje ati Mana ndabira umurokore w'ibandi muri abo, ndabira umurokore w'ibandi rikeneye umufuko wawe ridakeneye umutima wawe, rindabire. Uwo muntu akeneye kuzosubizwa ureba kuraho tutabasha kubona. Uwo muntu atagatinga igitangaza cyawe, atagukunda buramwimye kugira ngo tugumane. Munyimire ngume ndamubona kuko abantu barasubijwe ubusa. Imana yakoze mu Itanganyika, itangima mu Itanganyikima ngo pastor ngo sinkiboneka, ngo urumva ngo akazi kambanye kenshi, ngo urumva ngo kabaye ukiyumvira akorana na Bill Gates, akorana na Bezos, akorana na Rikinuza Nyari Baba, aho kazi kamwimye. Je narinzi yuko dusubizwa kugira ngo turushirize gukunda Imana. Burya dusubizwa kugira ngo dusubire inyuma.
cyangwa dusubizwa kugira ngo turushirize guhimbara Imana yacu. Mu bitangaza nabonye muri ubu bwami kuva mbaye pastori, n'umukristo ijuru rikorera igitangaza akaba ariho akaca yanga uwamukoreye igitangaza. Burya vy'ukuri igitangaza cyari gikwiye kugukura imbere yayo, cyangwa cyari gikwiye kurushiriza kuguha imbaraga zo kurushiriza kumukorera. Bibiliya ivuga ngo umugabo umwe yari mu murima ariko arimba gutya, sinzi ingene yimvye muri uwo murima abona harimo inzahabu, ngo ariruka muhira agurisha ibintu byose yari afise, ngo araza agura iryo tongo. Iyo tubonye ibitangaza turushiriza kuguma aho hantu, ntabwo dusubira inyuma. Nicyo kintu cyanyumbitse, n'ubu ndacumigwa ndatangara. Umuntu apfa guhabwa ubusa ntacararonka gikomeye, asigaye yinjira mu ishengero nyiganza imfunguruzo, ukaraba ati urya ni indegano, n'umukristo mushasha. Abo ni abakristo bakurikira ibitangaza, badakeneye gitangaza. Ariko nagomba ndababwire, gitangaza arakenewe mu bugingo bwanyu kurusha bitangaza. Reka ndabereke. Umwami yigeze kuvyara umwana w'umukobwa mwiza cyane, nk'abarya mwamubona baba misi, bazi ko n'ubwiza bwo hanze baburaho. Umukobwa mwiza cyane. Hama umukobwa arageze mu bigero, aramubaza ati none bafiye kugeze kurongorwa, nkambona urondegwa n'abahungu benshi bakeneye kugutwara, ibintu uzobivamo kweri? Ariko Jesu wawe nagize icyiyumviro cy'uko no organize competition, y'abahungu mbona bama ku kirimba bagushaka. Organize competition ko ndazi ko kuva mu bwana barakunda kwiruka, ukoreshe yatana yawe yo kwiruka, uzogushobora muri abasore bo muri iki gisagara akagufata, abari bazogutwara. Genda ubwire abahungu bose ati rero papa yemeye kuntanga, mugabo nzohabwa uwashoboye kumfata nitwakora iyo competition tukiruka. Irabaye turnu, irabaye rerere kuri stade tisawa. Abahungu bari kuvuga tahaje umukobwa w'umwami ndafata ntubeshe. Batabaraho abahungu nk'amajana 5 barirutse. Umukobwa yabona yuko hari ugira mushikire, agasohora amadolari akaterera hasi. Si umwana w'umwami wa undi ati to wamujiga ti kurse nizibandanya abandi, uwundi akiruka agaterera yandi mafaranga ati wapiga. Bose baratoragura amafaranga, hasigara akahungu kakoro kamwirukako. Aterera ya mbere karayasimba, aterera ya kabiri karayasimba, aterera ya gatatu karayasimba, aterera ya kane karayasimba. Tagiye kumushikira arakabaza ati mbeho kudatora amahera nibiki? Aramubwira atoya Jesse nkeneye amahera, nkeneye n'amahera. Ndabira mugenza wamubwira ngo ukeneye iki? Hagati y'amafaranga na nyeneyo ushaka nde? Aramubwira ngo ukeneye amahera, ukeneye n'amahera. Ati kubera iki? Karamubwira ati kuko aya yose uri kurata hasi ninagufata tuzoyasangira ntubeshe. Hari abantu bibamvye, hari abantu bavuga ati Yesu ungaburira sawa, utangaburira birakuraba, unyambika sawa, utanyambika sawa, unjana hejuru sawa, ngoma hasi sawa. Ivyo nivyo bita kubohoka.
aho Pawulo ashobora kuvuga ngo nize gusonza, nize guhaga, nize gutunga, nize gukena, nize gucishwa bugufi, narize no gucishwa hejuru. Muri byose nta kintu cyo mpanga. Abo nibo bakristo ijuru rikeneye. Abo ntibazigera batukisha Yesu, abo ntibazotora ibiturire, abonye ntibazotanga igitsina cyabo kugira ngo bahabwe post. Hariho defi dukeneye gukuraho ishengero rya Kristo. Hariho defi ishengero rya Kristo rikeneye gukuraho. Isi yamaze kutwegeranya, hari igihe n'igihugu kikwegeranya kikatubika mu kabox kamwe twese. Abanyamafuti ni 5 bagashiramo n'uwa 6 twese. Pastor umwe akora amafuti kubera kiboshwe bakatuboha twese bakaduhambirira hamwe. Nagira ndabatangariza iyo defi tugomba kwikuraho. Abantu bahesha izina ry'Imana icubahiro bagahagararana na Kristo no mu gihe babuze ivyo bakeneye. Raba mugenzi wawe mubwira ngo ijuru riracifitiye abantu bayo. Hari ibihumbi 7 bitarafukamira abayari. Hari abantu batarivanga nibareke gushira hamwe n'abandi. Gira mugenzi ati ntibakanshire mu bandi. Je sindabandi. Ndashaka mumvirize iki. Igitangaza cyarakoretse. Gira mugenzi ngo cyarakoretse. Lazaro yarazutse. None iyo si miracle. Mbariza mugenzi ati none hama, mumbariza ati hama. Mumbariza ati hama. Lazaro yazutse hama. Ntabwo uri kuramubaza kandi mbe mufise ingorane yi. Bariza mugenza ati kunshavuriye ndagufitiye ideni nibiki mbega. Mumbariza ati hama. Okay, wakiri igitangaza hama. Imana ishimwe. Haleluya shengero. Nagira shimira Imana nari mfise gatoroshi none Imana yampaye iPhone. Abarokore bakinogere kwa kutigishwa bose bakaca bahaguruka. Bwira mugenza wati ntahe ntirahera. Nareke kutubwira ko yaronse iPhone, natubwira aho vyaciye kugira ngo umushikire. Vyaciye he kugira utunga iyo telefone? Kukiba kwa mama wawe ukiri umunyeshure iyo iPhone Yesu ashimwe naronse iPhone. Mureke reka gukoma induru ni mumureka heze. Tubwira inzira zatumye uronka iPhone, ntutubwire ko ufise iPhone. Abantu bari kwarazana bagaparikinga harya ari ba Lazaro bahambiriwe. Umuntu agaparikinga imodoka ari Lazaro ahambiriwe. Mwanyikwegenda babwira. None ko ndabubaha mwese ndabubaha ariko nta numwe ntinya. Ndagutinye kandi Imana yarampaye mwe mu ubushobozi atari mwe mu ubwoba. Ahubwo wewe ahubwo tinya iki kiriko kiravugwa. Lazaro bagikeneye. Twebwe twakijijwe na mazigihe ndiko ndashinga inta. Twebwe twakijijwe à l'époque dukizwa papa Sogo. Twebwe ntabwo twabikira umugwanizi. Twagendana rya jambo rivuga ngo mwaturiranire ivyaha vyanyu kugira mukire. Nitwigeze tuhishira umugwanizi. Abakristo b'uyu munsi bagusanga muri biro bagira kubwire B akaca kubwira Z. N'abanyabinyoma ntibavuga ukuri. Baragwaye kuko ntibakeneye kwatura. Umuntu yatuye ntabwo asengegwa. Umuntu yatuye arakira. Umukristo ataturira mushumba wiwe uri umugwayi ari muri koma, uwo muntu ariko mbombone.
urabikira umugwanizi n'umugenzi wawe, urabikira satani n'irafiki yako, harakwica. Twagiye kubohoka kuko tutigeze tubikira umugwanizi. Twebwe tugikizwa, twakizwa dufise udukopine. Bavuga ngo umviriza, ikopinaje n'icyaha. Kavuga nti aza guheza rya kugira ndamusezere. Baturekura sinataha muhira. Nkamurondera ati kanaka, c'est fini toi et moi. Ngivyo nibiki? Ngo sheri ngo se kwa nta kwaye kwa ndagiye. Nta satani nitumubikira, nta negotiation n'umugwanizi. Kuko iyo satani agomba kukwica, yambika strategy ukwica, akakugaragarira nkaho umenga gufitiye impuhwe. Ndazibabwiriza arizo, ndababwiriza impuhwe ni impuhwe z'uyu mushere mwizo. Sheri umva mutekane mvuge ti sheri mbwira aho inkomezi zawe zirinda kumara amanyama. Umva sherisha, wamwumvise sheri? Ti sheri no, mbwira ibyo bigufu byawe bituma atawugufata, ataguma ataguhagarika, bimbwira aho biri, ndashaka kukumara amanyama. Wiyumvire sheri wawe agira kumara amanyama. Mwumvise sheri? Cha Samusoni nticumva kukimara amanyama, cumva ngo mukene kumenya inkomezi, kitangura gukina rero. Ati mboha imigozi, ati je umbosha imigozi, hama kamuboha, akacavuga ngo umviza sheri wiwe ngwaho abafilisitiya, abari bamubwira ngo ngwaho satani, agacakata gutyo. Dore akacavuga ngo don't touch me, ntunkoreko byo bintu gumumpesha. Satani nta negotiation bwirira mugenzi wawe. Umaze kubona ko ari karakumara inkomezi zo mu mpemu, katu vuga ngo katu. Abantu bose bakicorosha mugakiza ngo yangonde kura, ngo nawe nyene ngo ntubizi ko pastor Olivier yatwigishije ngo ndekura, ngo yantaca ngo rega ngo pastor ngo nawe n'umuntu ngo yango n'umuntu nk'abantu. Ukimwemerera ngo ndekura urafatwa tu. Nico gituma Bibiri ivuga ngo mwihane muhindukire. Iyo umuntu yihanye arahindukira. Ni kuvuga ngo aho yahora akorera ibyaha ntasubirayo, arahindukira. Hama ibihe by'impemburo bikabona ingene biza bivuye mu nyonga zima. Ibihe by'impemburo ntibishobora kuza ku buzima bwawe wihanye gusa utahindukiye. Hari abantu bamaze kwibwira ko amaraso kugeza uyu munsi akiceza. Amaraso ntiyatwejeje gusa, yaraje no kutugura. Biri mu bituma mudahagarika ibyaha, kubera muguma mwibwira ko isabuni ihari. Amaraso yaratuguze, ntabwo Yesu yashizeho nka pisine tuguma tugwamo. Arabaza gutsitara ngo urayasuzuguye. Rero ntayo nsuzuguye. Bibiri ivuga ko twaguzwa amaraso y'igiciro kinini. Amaraso yaje nk'amafaranga aje kuncungura jewe nawe. Abacunguwe ntibaguma bacungugwa, baca bagendera ico bakorewe. Kirasobanutse neza. Yadukijije kugira ngo tutasubira kandi kwivanga mu byaha. Ntiyadukijije kugira ngo turivanga tugaruke ku maraso. Si pisine. Ndashaka mwumvirize mbabwire. Ndagweza. Kubera tamwanya ndashaka mwumvirize ikintu. Ivyakozwe n'intumwa 9:11 na 12. Twumva ahantu. Ivyakozwe 10 byakozwe n'intumwa 9:11 12. Ihute gatoya ahantu ndavuga. Nkemuyera we mfasha. Murazi nta bantu bagira difficulty yo koravuga ubutumwa muri iki gihe nk'abantu bajakariye kuvuga ukuri. Tuba turi mu ngorane zikomeye.
abantu bavuga ukuri bafise ingorane zikomeye. Tubwiriza turi atake yaba abantu bagihambiriwe ngo ivyo ngivyo ariko aravuga nibiki ngo natureke ngo ariko aratwinjirira ndakwinjirira turazinanye kubera ishengero tagikeneye ukuri muradutera twaje kubabohora ariko mukadutera ngo hora ngo tubwire ivyo kwidegemvya ngo hindura ukuri kino gihe ni hahandi nyene twe twamaze kuba ba Boko Haram twamaze kwiyahura naho ubundi ishengero rikeneye ko duhindura ubutumwa tuza turavuga nk'abandi ria de sa priya de tandezaga ariado wewe wishati hari inyuma hari taya de can I prophesy tarerere na wewe subira we apana wewe haguruka wewe impuzi tukura wewe nyene wewe impuzi tukura wewe agahuzu gatukura haguruka kumuhagaze rai sabria defa ya can I prophesy vuga ngo prophesy go deeper wewe haguruka na wewe haguruka ego haguruka ukaza wumva imana ntibahishuye aba bantu ntibona ko ibahishuye ngo I don't know why mwumvirize imana itazi I don't know why imana iri kirakekeranya ngo wewe ngo izina ryawe ngo ntitanguzwa na me ariko mumbwira imana itazi izina ry'uwo yaremye urumva ishengero rikundi nawe yibuka witwa ndega fata ko ntari nzizi yari mbwiye ndayizeye ntitanguzwa na n igikirundi vuga ngo yego wowe rero ko rukuze utabizi ndiko ndabikina iyo uri muri iyo sene uzawumva umuntu wego nitewe amazi imyaka 30 afise karanga muntu igihe bayimuhereza hajyanya kuri meri ntiyakomye induru mugabo bwira mugenza wati hamburugwa mu izina rya Yesu nimwakira ubutumwa bukuri Bibiri ivuga ngo Yesu amaze kumva yuko uwitwa Yohana yatawe mu ibohero ngo acarahaguruka ngo atangura kuvuga ubutumwa bwiza bwa mbere yahereye ko yavuze ngo nimwihane kugira ngo ubwami buze muri mwebwe navyo mukunda mugabo kubera tutakeneye ko muzura murimbura kimazi tuzobibabwira uko Imana ibaduhaye tuzobacubitse tuzoguma dushirayo ntavyo mushaka ndabizi hano atangura kuvuga ngo muratabawe rero nyumviriza ijuru rirambwiye ko mutabawe bikurikirura bigarukana raisa briadova iyi ndwi ntirangira visa yawe atayisinye muca muzana amahera mushaka ibitangaza ariko ntimukeneye gitangaza abantu bakeneye kwinjoyinga ibintu vy'Imana batayishaka mama ndabikubwire kugicanira Imana yaguhaye aba Kristo boss utakibona ngaha bitwaza ngo bafise akazi benshi usanga baboshwe ntidushobora kuronka umugisha w'Imana ngo tubuze kuyegera umugisha w'Imana udukwegera kuyegera ego cyane iki kintu mucumvuye umugoroba ndakibabwije ukuri abantu muri ko muragomera Imana mwifuka mu muvuga ngo Imana yaradukoreye simvuze ko abasiba bose hari hababoneka tuba tuzi iyo bari hari nabandi tutazi iyo bari mugabe iyo vyakangamye cha tubona apere yawe batuduza umusozi tukaja kubasengera bakadusigayo bakishugwa ntibatumanure uravyumva tukagumayo kumbe barishuwe umwaka wa mbere
yaguhamagara aho yoguhamagara akubwira ngo uri hehe nzane wa mugisha naronse akazi, ahubwo ahaguhamagara akubwira ngo uri he pastor, nkamwe ati ndacari ku musozi handi wansiga, ngo buragumayo ngo ibintu ntivyoroshe ngo duheruka dusenga ntabwo twigera tubona dushima. Twebwe mwishi tugikizwa twama mu ntahe ngaha. Urazi ko abakristo b'umunsi bakubwira ngo je guhagarara imbere ndabitinya. Wewe wasanze muri biro umbwira ko ari Imana yagukoreye igitangaza, aha naho ni kwa Mana, urahatinya ico gitangaza cyawe kinteye amakenga. Bamwe baratinya kuza kuvugira ngaha kuko bamwe barazinanye ngaha, hari uza kumubwira ati burya waduza, ntubizi ko ndabizi ngene wakironse agaca asanga muri biro sanga muri biro akankubita inoti, agatereka inoti y'ikimazi cyo gushima ngaca mfanza gufata iyo noti ngaca ndaribika ko ifaranga nta cyaha rikora, ucumanza ukaribika ukaca umufasha waribitse. Haleluya! Itegereza abagabo babiri bararose mu ijoro rimwe, n'abagabo bene mugabo umwe, bose bafunzwe n'umugabo umwe. Umwe n'umuservere w'inzoga kwa Farao, uwundi nawe n'umuntu ajejwe ibintu bijanye n'isuku. Bakoze amafuti barafunzwe. Ndashaka mumvirize ikintu, abataye mu gasho, bari mu gasho bararose, barotera ijoro rimwe, bavyuka mu gatondo bavuga ngo ndarose, uwundi ati nanje ndarose. Bari mu cyumba kimwe na Yosefu, arababwiye ati nimumbwire ivyo mwarose. Bose baramubwiye, baje kumubwira abarotoroye inzozi. Abwiye umwe ngo wewe nabumvise ko mukora ahantu hamwe, wewe urasubizwa mu kazi, nawe uramanikwa. Kubera iki abantu baba mu nzimwe, umwe asubizwa mu kazi uwundi akamanikwa? Erega iki ni ikintu cyo kwiyumvira. Why hariho umwe agira asubire mu kazi n'undi bagira bamanike? Iyo turiko turavuga icitwa karande, kuko umwe bamurotoreye ngo na wewe nakubonye wikoreye imikate, ibisiga biraza binobagura iyo mikate, tiwe rero wibwe uva mu gasho bakwica, hama nawe nakubonye uri kurasereva urasubijwa akazi. Umuntu azasubizwa sero n'inkurikizi. Kubohwa, abantu bose barashobora kubohwa. Reka ndabereka akarorero. Hari abantu babiri, Paulo yahuye na Yesu, murabiki kicapo ndakibereke. Paulo yahuye na Yesu i Damasiko. Amaze guhura na Yesu, Yesu aramumurikira, aramubwira ngo Paulo ya Sauli umpigira iki? Aramubwira ngo ni urinde ga mwami wanje. Aramubwira ati ni Yesu uri kurahama. Ati rero vanga uhaguruke ugende kwa Yuda ku kiyaga utekanireho, bazokubwira ivyo uzokora. Yahuye na Yesu, yumvise ijwi rya Yesu, agiye muri confinement, ntabona. Kugira ngo abone bisavye yuko asenga. Numupagani mugabo kubera ari muri situation difficile, ahantu haratabona ariko arasenga, asenga mu vyashoboye. Mana birashobora ko ariko arabwira Imana Paulo ati niwankura ngaha ukantabara nzogukorera, mbohora sindiko ndabona, namaze kubimenya amanyama yaheze. Iryo sengesho Imana iraryumva. Aho yoje kumukura ko izo ngoyi, igenda kurondera uwitwa Ananiya, iramubwira ngo hari umugabo ariko arasenga. Mu mwanya ariko arasenga arose abona wewe uri kuramusengera, haguruka ugende kumusengera. Ananiya arahagurutse ashaka kuvuga ikiganiro nawe n'Imana, ashaka kukivuga cyane. Ananiya arahagurutse aragiye gusanga Sauli, amurambitse ko ibiganza, agize gute? Uruhunira umuva ku maso, ibikaragashi birakoroga, abaye delivré kubera yarambikwa ko ibiganza. Ni kuvuga ngo arugaranywe, araboshwe. Ndabira Petero ari mu gasho, barishe mugenzi we, ishengero rirahagurutse gusenga. Marayika araje
ya Mana nyene irungitse marayika kuza gutabara Petero. Ishitse kwa Petero ndashamumviriza ikintu ngo ubwo nyene ngo cumba yararimwo umuco urakirasira yumva ijwi rya marayika riramubwiye ngo Petero we haguruka wambara umutamana wawe wambara senti usohoke tugende. Ngo agihaguruka iminyororo yari muboshe irakoroka. Mwanza mumvirize ntibamurambise ko ibiganza. Umwe barambise ko ibiganza uwundi iminyororo irakorotse batamusengeye. Hari aho hantu hari iki? Aho hantu hari iki? Umwe bimubereye automatique uwundi aracyari muri mechanism aracyaremerewe ibintu birakakaye bisavye deliverance. Mugabo bose nimbohe bose barugaranywe. Gufungwa sico kibazo, ufunganywe iki? Gufungwa siyo ngorane, akarenganyo siyo ngorane, kuko barashobora kukurenganya bakurenganya bikananira na kurenganurwa kubera ufise karande, kubera uhambiriwe. Muga hari nundi bashobora kurenganya ijuru rikamuvugira kubera yabohotse. Sinzi ko ikintu bacumvise. Mwacumvise iki? Abantu bahambiriwe ni babiri. Petero arahambiriwe na Paulo arahambiriwe. Muga guhamburwa kwabo kuratandukanye. Umwe akeneye ibiganza, uwundi akeneye kubwirwa ngo haguruka tugende. Muga ariko iminyororo, iyo minyororo nta rufunguruzo rukenewe, iramuvuye ko nta deliverance kubera iki Petero yari yarabohowe. Petero ijuru ryari rimwishimiye, ariko Paulo yarakiboshwe. Nubwo yagendewe n'umwami hari hasigaye igice cya kabiri cyo kubohogwa. Imana idufashe. Ndiko ndagenda gusoze iki kintu mucumve. Impamvu ziza zituma ubuzima bwacu butsikamikwa kandi dusenga. Ico ukoze ko ntigifata. Ugiye mu kazi ntuhatevye. Ugiye mu kazi ugize icyankiro abantu bose barakwanga. Mugiye muri babiri babanse muri babiri. Umwe agize icyankiro ku bakozi bamuhaye ikete ryo gutaha. Nundi yagize icyankiro mugiye icyankiro ciwe coco ni cya promotion. Ntabwo abantu ariko baravyumva. Ikintu baracunga. Bose banswe mugabo umwe baraza kumuduza uwundi baramukuramo. Kubera iki? Murakina na karande. Abarozi bo mu miryango ntibarapfa bose. Wewe uravyumva ko hari ibintu bidapasa. Uravyumva ko hari ibintu bitagenda neza. Urinangiriye. Tabaza. Petero yabwiye Yesu ngo ntugapfe. Ntitujana nawe ati nitwemera kugenda gupfa ntugende. Akamubwira ngo mva inyuma Satani. Aratandukanye na Petero. Nkemu yera yamusanze mu cyumba cyo hejuru Yerusalemu. Bajya bagabo barabana umugabo umwe mugabo situation zitandukanye. Akiri kumwe na Yesu hano munsi y'izuba araboshwe. Nkemu yera amaze kuza deliverance total. Hari ibintu binanirana kutuvako kubera tudashaka kwibohora. Bibiri ivuga ngo twisuzume ko ari twe twiyisi. Ivyo bintu barinda kukudondagura nibiki ngo mbwira ivyanje ivyawe urabizi. None nimba uboshwe ntuvyumva. Nimba hari ikintu kitagenda neza ntuvyumva. None ivyo bintu mushaka kuturuhisha natwe dukeneye kuruhuka nibiki. Yesu yaravuze ati umuganga si warondera umugwayi. Umugwayi ni warondera umuganga. Wewe uri ngaha wumva Imana ari magicien. Urakeneye akazi, urakeneye kwijuru rikusa akazi keza riguteza imbere, urakeneye mariage mugabo uraboshwe. Ukeneye mariage wa mukobwa we ufise abandi batatu bakiguha amahera. Imana ikakubwira ati rekura ndagutorere. Ngoya ngo ndabira muri aba batatu ngo ndungurukira ngo
abantu baribwira yuko tuba justifiye kubera twaje gusenga. Siko bimeze. Urashobora kuba uri wicaye ngaha ijuru ritigeze rikubona. Ibi mwari mubizi. Ni mubimenye ubu bwami turimwo n'ubwami bw'imhemu. Imana ntiraba presence physique, iraba presence spirituelle. Ibi rero abantu ntibakene kuvyumva. Karande nizazindi zikubwira ngo ngumviriza ngo ndabemereye ngo mugende gushimira Imana ngo ariko ntimugere kure. Ejo barabibabwiye. Mose akavuga ati ntitugere kure. Twebwe n'Imana tugeza kugera kure. Urazi gusenga wasohoka ngaha ukaza gusenga wamuza presence yawe yama ngaha. Mugabo wasohoka haje ukaza gutorwa n'ikigabo cyagushikanya nticinjire. Murumva uko guhambirwa. Uravyumva uko guhambirwa. Ndabizi ibintu ntimwamushaka kuvyumva ariko c'est ça la vérité. Niyo realite. Ikigabo kikuzanye ngaha kikagushikana ndigisenga Imana yawe. Uwo n'umudaimoni mubi. Aragusuzugura. Akaca kuwe sheri ndahejeje mpagaze hanze hafi y'ibiti. Kikaca gushikana mu duga akaca mu duga kugira ngo vyari biryoshe. Icyo kiganiro byari biryoshe utaje kuvyumvirizako. Ukaca ngo sava ngo hari umupasiteri ngo atwigishe neza ngo mugabo arakaze akaca gutwara mukaca mukuhita mukaca atwagoye kisheri ati mbanzara agahenken avuye kutuza amaboko agiye kuri henken. Urahambiriwe ntuzigera utera imbere. Abantu bari bande, abantu barugarijwe mu maso, bariko barakoreshwa. Uragerageza udepoza ahantu hose dosiye yawe bakayishira mu kuzimu kubera karande. Turakeneye kwatura, turakeneye kumenya pase yacu, turakeneye kwegera abavyeyi b'imhemu baturambika kw'ibiganza. Kuko bwira ngo ugiye kwishugwa sivyo bituma Imana ikwishura. Ntabwo ari byo bituma wishurwa. Mubireke kudahinduka, muremereza ishengero, muzibira ubwiza bw'Imana. Umuntu ashaka kumva ko ari justifié kwera yaje jeti yaje dimanche. Ubu ntavyo wumva ko uhambiriwe. Ubu Imana iratanza akaryo k'indwi yose ko guhamburugwa kugira ngo bakure kugende widegemvye. Ariko uranse ntacu uri kurabikorera. Paulo akiri Sauli mu pagani bwiwe yarabimenye yuko hari ikintu cyahindutse. Araboroga. Tubohogwa n'amasengesho. Gira mugenzi ati bigiremo uruhare. Bimubwira ati bigiremo uruhare. Bishiremo inkomezi. Bishiremo inkomezi. Garagariza Kristo yuko vy'ukuri ukeneye kubohoka. Twarabiharaniye. Twari tuboshwe. Ukagenda ukiyugarana iminsi 40. Je kugira ngo mbohoke icyaha cya masturbation niyugaranye iminsi 40. Aramarira narikinisha kandi ndi umukozi w'Imana. Niyugaranye iminsi 40 mbwira Imana nti ndanse ndavyanse ingogo y'inkureko ndarambiwe mbora. Fata iminsi 40 Imana iziraba abafise imitima igana Siyoni. Wowe uroroheje uri mu ishengero uraboshwe mugabo uri kurasenga Mana ngo nanje nge hama twasenga Imana ikugire neza. Amen. Igutabara. Haleluya. Ku musazi w'Imana biraronkeka. Haleluya. Haleluya. Wa uguma wenena ku masengesho y'abandi kandi uboshwe. Uguma ushaka umuriro w'abandi kandi uboshwe. Enyegeza cyane umuriro. Itakambira ubuzima bwawe. Barogera ubuzima bwawe. Ibi bintu by'abakozi b'Imana bamwe baduteye mu ishengero bambara amakostime nkatwe bakumvisha yuko ari bo bafise ubuzima bwa maboko.
sivyo. Hii safari kila mtu na mzigo wake. Hata bataje gusikia. Namwe mbwira abantu mama sozera. Kera jewe nkiri umusore ndumuvuga butumwa. Umuntu yafa kuza kumbwira ngo pastor ngo mukozi w'Imana. Bari bazi ko senga gose. Akaza kamwe ngo mukozi w'Imana. Ngo ndagusavye rero ngo turashaka ngo ufatire iminsi 5. Ngo kugira ngo Imana inkoreye igitangaza. Kaca ngenda. Namubwira ati ntugire ikibazo ndayigufatira. Nkumva rero ubuhizi. Wa undi ndiko ndasengera nkaca namusengera bati Mana ndasengeye inosa. Murabe Mana kijya kintu kimuremereye. Ikandabaho ninyegeje nafashe jene y'imisi 5 ni ku munsi wa kabiri ndiko ndavuga inosa. Yarabaho inosari ariko ajya spaghetti. Bolognese. Jendi buri inosa tabara. Yaraba gutya ikamubona kwa Gerard. Jende masengesho wari kwa Gerard. Kandi nuzuye ubugaragwa. Mana tabara. Maze gukura kuko mu Mana turakura. Uyu munsi umuntu aze kumbwira ngo mfatira iminsi 3 nawe nta ngufatira ni wowe urushe yifatire yifate wewe ni wewe. Nama ndamubwira nti jewe nka pastori barabiza abana banje igireyo je ndaguherekeza mugabo we wisonzeshe je sinisonzeshe je ndakatagura kuko je simboshwe wewe ni uboshwe genda wisengere. Igihuzo cyari gikingiriye ahera cyaratambitsemo kubiri ishikireyo genda wishikireyo ishikire iyo. Umuntu yicaye nga mama buntu sindamubona mama buntu ntanyakira. Imana si ya mama buntu, Imana ni yabizeye. Mama buntu araguhereza strategy akagutegura hamukaja kwigwanira urugamba. Ivyo bintu ngwa muturuhisha nibiki twarasirimutse ubu ntibigikunda. Kandi abantu baca bumva ngo pastor rero ngo ntakira umushumba ndiwe 100%. Wewe ni urushe ngene ugusengera wowe utabishize ku mutima ayo masengesho azorenga amabati. Wewe ni wenye n'umutwaro je nkaca ndabisenga n'imbaraga Mana tabara mutabara imbaraga umuriro. Uwundi nawe ari kuri televiziyo ari karaba match ya Barcelona na Real ari waboshwe. Bwira mugenza atoya mubwira ati ishikireyo nawe igireyo igihuzu gikingire ahera cyaratana musema kubiri kugira ngo nawe wishikire. Pastor uvyeyi wiri shengero n'abandi ba pastori muri ngaho umukristo yama muri biro yawe ntazopfa kuze. Andaza bari kwarandaba live babandi yakubwira ngo pancarte yanditse ko ngo deliverance fire. Ubu barashavuye ngo ngwini wacu injira mu nzu bohoka. Ubu barababaye. Umukristo yama muri biro yawe nubu naho vyanse ngo mama ngo subira ukore nga je gramere wanje niwo nashora kuba ngo niko ndabaranga nkikiko ndamufata ngaha gramere avyara mama ubuzama ngo kigeze ku mugongo nkabura ngo gufatira ngaha nkarondera hanzo gifatira nkabura nararushe sije nabonye aragiye kuruhukira mu gikiriza ca Aburahamu. Hariho rero abakristo bameze gutyo. Uyu munsi arambitse ko ibiganza yagaruka azumva ngo mbombo onye niyo mvugo ngo mango subira unsenge kurayi imifinato Satana arikara kuniguru ikurafyina. Ubwami bw'Imana burabandanirwa kandi babunyakura n'ubuhisi. Bibiliya ivuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama mu gitutu cyishobora byose. Ntushobora kubona igitutu kigushoborera byose utigobetse.
asigaye na hejo intumwa Kevin ize ibona yo mbonye se wakenyeye shaha bariko akuraba gutya wana turiko turatwenga ariko abashumba bamwe ngaha baranyumva kubera kutugurura imitima ngo mwakira ukuri muratwataka tubabwira ukuri mukadutera amabuye hazubabesha mukamukomera amashi mukavuza ibigeregere sesa kubera Paulo yarabwiye Timotheo aramubwira ngo mu gihe cyanyuma abantu bazoba bikunda ngo bazokwikoraniriza abigisha wiuno bazokwikoraniriza abigisha bababwira iki ivyo amatwi yabagize gute ndabasavye kubw'imbabazi z'Imana mwakira ubuntu bw'Imana mureke kubupfisha ubusa Imana ni yagakiza Imana ni Imana ibohora nta kuguma ndabikubwije ukuri bamwe ngaha barabizi Niri umusore nagenda gusengera za Kiriri nasengeye za Kiriri mu bicaniro nagiye gusengera ibicaniro bitandukanye za Mutanga Imana niho yantwara ukinjira mu nzu ukarinda gukura impuzu kabona inzu y'igitangazo kabona imiduga mu rupangu ariko inzu yose iboshwe bafise imiduga ni directeur wishiramwe rinini ama miliyoni twaganira bakavuga ngo turahwereye umwarara hari yunda karara hariya basoka hanze bagasoka mu mavewiti bagasoka mu Range Rover icyo gihe cyari yagezweho ama Mercedes Benz z'amajipe waganiriza umuntu akubwira ati dufise vyose buri muri ete mu kwezi kwindwi tugenda muri vacances ariko turarushe ivyaha biraruhisha nabarambika ko ibiganza banyaturira bakabohoka abandi bakavuga ati ndatuye nakoze ibi nibi ha muntu akaronka umwitegenzo kubikira umugwanizi bibiri ivuga ngo icaha ntikikabe ku ngoma muri mwebwe icaha ntikikabe ku ngoma muri mwebwe kirica mushahara wa zambi ni mauti iyo ni uhakika ndagomba guhamagara abantu bihana mbasengerere mu nyuma unamika imitwe yanyu guhamagara umuntu aza kwihana umuntu ariko arumva ubutumwa bwiza atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwiwe ihute ndaguhaye umuntu tumwe ingo Imana kugirira imbabazi ngwinde kugirira ubuntu ihute umuntu wese yaje uyu mugoroba atarakira Yesu ihute kuko niyo deliverance ya mbere ku munsi wa gatandatu nzobigisha ingene Imana ibohora abagabo batatu wewe urimo batatu wewe urimo umushaha urimo umubiri urimo mpemu Bibiri ivuga ngo akeneye kugaruka asanga abo bagabo batatu batagira umugayo le corps l'âme et l'esprit akeneye kugaruka ritagira umugayo nivyo tuzoganirako kuba delivery kubohokanya kubohoka gukorera Imana abantu nta buryohe bw'agakiza bagifise abantu barashishwe abantu barankana abantu barateranya udodobereza mugenzi wawe kubera atagakiza ko mu mutima abantu baricara mu masaro yabo bakavuga bungere bakavuga abapasiteri ukavuga umuvyeyi wawe ngo hajya rengo mu mabungo yibazike ngo hajya pasiteri Olivier ngo yibazibike urabushwe hama wanzi impande ukampamagara ngo mami daddy bamwe turabirengagiza ariko tubazi hari nabo tuzi ko batwanka ariko tukabirengagiza tubatunze uko kubera mu nzu nini y'umutunzi harimo ibikoresho vyose bimwe babikoresha ivy'icubahiro ibindi uza kwihana yihute nganyaruka twokomera Kristo amashimesha abaririmbye mwihute ndabira uwo muntu yadugije ukuboko akeneye kwakira Yesu duze ukuboko kwawe n'ubuntu kwakira Yesu duze ukuboko kwawe unambika imitwe yanyu duze ukuboko kwawe mwebwe mwe muri sengera wewe urafata umwanya kubwira Imana ati Imana mpamburura nubwo ngerageza kwihisha ndahambiriwe nubwo ngerageza kwiyerekana ko nama muri roshe ndahambiriwe mbohora takambira ubuzima bwawe hamuza kwakira Yesu yihute namwe cende basengera mu nyuma ngwino ukene kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwiwe orabashanda rabayasia wunamitse amaso yawe kashamriya dova ngwino ndakurorereye
uko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga ziramobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ngwino ndakurorere ziti ngwino usange ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe ihute ndakurorereye ndazi ko Satani ariko araganiriza umutima wawe bohoka uze urabashandarabaya kumenye nakumenye kerukira urusoro ushiriraho guhanura abakira Yesu nimba udahari Imana ishimwe nimba twese twarakira Yesu ko twakoraniye ngaho Imana ishimwe ariko Satani ntumwemerere abantu bumva bakeneye guhamburugwa tera intambuko yo kwizera dusengere hano ngwino utera intambuko dusenge icyo kintu kikuve ku iyo minyororo icikagurike umva yoza tugasengana ngwino dusenge mu ntizi minota 5 gusa dusengana nakumenye ngwino ngwino dusenga nta muntu akeneye ko twosengana aha muhaguruke dusenge twese nyene icubahiro mwami wacu uyu mugoroba ntidukeneye ibitangaza bidashikiye ahantu habohotse ndashaka abari ryo sengesho usenga ubwira Imana ngo Mana ngihishurire mpishurira nihehe ngwaye bamwe murashobora kuba muboshwe kwa gatandatu nzobivuga ariko mutabizi ko muboshwe nzogenda nkora ku bimenyetso bimwe uko mwe muyera zonyemerera kugira ngo wumve ingene ushobora kuba uboshwe utabizi kuboshwe abandi baravuga bati jewe ntiyaragera ndacanezererewe isi ivyo kubohoka sindavyumva hari amaparta atandukanye y'abantu bakeneye kubohoka ndashaka wisengere ubwira Imana ngo bohora ubugingo bwanjye bohora ubugingo bwanje bohora ubugingo bwanje mpamburura Mana mbu widegemza mpamburura kuri iki cyaha mpamburura kuri iki kintu mpamburura aha hantu mpamburura ngaha mwami ndiyizi ko ngahanye ntarabohoka ndaririmba ariko ndaboshwe ngora protocol ariko ndaboshwe ndumusenza ariko ndacaboshwa aha hantu mpamburura Mana hamburura ubugingo bwanje ndashaka kumva muteranura kanwa kanya musenge isengere ndagusabye bigiremo uruhare bishiremo inkomezi isengere sindiko ndabumva bwira Imana itabara ubugingo bwawe bwira Imana itabara ubugingo bwawe bwira Imana itabara ubugingo bwawe Bibiri ivuga ngo Yesu yirirwa arigisha ku murango bwagoroba akagenda kurara ku musozera yona senga mu gatondo yava y'abantu bagasanga bamuroreye munsi y'umusozi gusenga kuratubohora ikindi gihe yaravuze ngo nimusenge kugira ngo mutaja mu mosha mabi musenge kugira mutoja mu mosha mabi bohoka ivyo bintu biriko birakosha bohoka ivyo bintu biguma bikuboshe ico kintu cyakunaniye kurekura hamburugwa mu izina rya Yesu hamburugwa iyo migozi hamburugwa iyo minyororo hamburugwa uwidegemvya mu izina rya Yesu ico cyagikunda kwizingira ko vuba bohoka mu izina rya Yesu 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 isengere takamba bigiremo uruhare bishiremo umwete ubwira Imana ahantu ndagwaye ahantu ndaremerewe ahantu nivyoroshe ndacumva kikigwaye ndumva ntarabohoka neza ndumva tamwidegemvyo mfise ndumva Mana
bwira Imana ati ndanse kumpezagira nk'ikigwaye. Nta mugwayi yonezererwa umugisha, nta mugwayi ari muri koma yonezererwa, ntiyotwara imodoka, ntiyotonda ku kazi. Nkiza Mana, banza unkize, ndagwaye, ndi umugwayi. Nkiza Mana, ndagwaye aha hantu, ndaboshwa aha hantu, mbohora Mana. Sinotera imbere, ntacyo nobasha gukora utabanje kumbohora. Shira ukuboko kwawe ku mutima, ukundi kiboko kuduze hejuru, twaturire hamwe aya majambo. Ivyuma bimanutse gato. Shira ukuboko kwawe ku mutima. Bibiliya iravuga ngo urinde umutima wawe kurusha uko urinda ikindi kintu cyose, kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Tuzi ukuboko. Muri Kristo Yesu ntushobora gukira utemeye kugwaye. Muri Kristo Yesu hatsindanishirizwa abatsinzwe. Iyo wemeye kuri umutsindwa, ico gihe uratsinda. Izitsindanishiriza uwemeye ko ari umutsindwa. Vuga cyane n'ijwi ryawe ati Mwami Yesu, uyu mugoroba jewe ndi umutsindwa biciye mu ijambo ryawe. Ndakeneye kubohoka. Hari ivyo ngerageza guheba, ariko bikanka. Mu mutima wanje njakariye gukora ivyiza, ariko igihe cyose nifuje kubikora, ikibi kinyitangira imbere. Ndagowe, ndi umunyantege nke, ariko ndaje imbere yawe nisunze ijambo ryawe. Ryambwiye ngo mu ntege nke zanje niho inkomezi zawe zigaragarira. Ndatsinzwe, kandi igihe cyose nje imbere yawe ndatsindwa. Ijambo ryawe rifise ubugi impande zose, rirakarishe, niryinjire muri jewe, ritandukanye amagufa n'imisokoro. Risuzume umutima wanje, rirabe ko hari ikibi kiriyo, rigikureyo. Uraza aho ngwaye, uraza aho nkeneye kubohoka. Ndemeye, ndadugije amaboko, mbohora. Ndashaka umwidegemvyo, ndakeneye kuba uwidegemvyo. Mwami Yesu, nta mahoro y'umunyavyaha, niko ijambo ryawe rivuga. Mbohora, bohora ubugingo bwanje. Nkiza, sinakira umugisha wawe ngushikira ahanduye. Hari ivyo ndakuzigako, nico gituma nkeneye kwezwa, nico gituma nkeneye gutunganya. Urakoze Mwami Yesu kubohora ubugingo bwanje. Ngiye kubishira ku mutima, ngiye kubiteramira, ngiye kukwereka ubushake bwo kubigomba kubohoka. Ngiriga ubuntu nawe rino joro ryo kugendererwa n'inkomezi zawe. Buwidegemvya, nkiri icago canje, nakira ubuntu,
n'imbabazi uhereye mu mutwe gushikana mu bworo bw'ikirenge, mu magufa, mu misokoro, mu nyama, mu mitsi, mu maraso y'umubiri. Umbohore inkomezi zawe zigerere muri jewe. Urakoze mwami Yesu. Ndakiriye ico ubivye, ndakiriye ijambo ryawe rigira ububasha mu bugingo bwanje, rikora igikorwa ryarungikiwe gukora muri jewe. Ndabisenze ndavyizeye mu izina rya Yesu, amen. Munkundire mugihagaze twakira umumarayika wa rino shengero aza batureho umugisha agira icyo abasezere. Murakoze cyane, dukomere mwami wacu amashi. Kandi Imana ikugirire neza, Imana ikubohore, Imana yumve gusenga kwawe muri iyi ndwi, ikora ikintu gisha. Woye kwibuka ivya kera kuko Uhoraho agira akora ikintu gisha.